amahoro y'Imana muraho mugube neza. Imana ibaho mugisha kandi Imana yongere ibahezagire. Turabakunda gose cyane. Muri kumwe na Kibamara Moses. Muri kano kanya ntabwo ndimo mvuga vya muri vya bibwa oya. Bijya vya bibwa by'ibiprofete ndabigarukaho mu kanya. Hari akantu hano ngomba kubereka ndababwire. Kandi kano kantu karatubabaje. Bene wacu b'abarundi canke b'abanyarwanda abanyekongo abumva ururimi rw'ikirundi. Iyo umuntu arimo atera imbere mu supporting mu gihe atarimo yonona ikintu na kimwe mu gihugu. Iyo umuntu arimo atera imbere atarimo yonona ikintu mu gihugu mu supporting, ndarivuze gatatu, atarimo yonona ibintu mu supporting. Jewe hariho ibintu hano ngomba kubabwira. N'umutima wanje numva utuntuye kandi umutima wanje ubabaye. Nabonye posta ngaho wo bita ngo ndahanovye ikimura haruguru cambaye umupira w'amaboko acencuye atukura haruguru mubona ngaha mu kuboko navuga kwiburyo kwibubafu mubona hano. Uyu n'umupenekoti w'umunyenzigo w'umunyendambi abaho jewe nabonye ubuzima bwanje bwose. Umunyenzigo umunyeshari abaho ubuzima bwanje nabonye bwose. Mugabo hageze kwa Mungu iki cindahanovye uzobana gifashe Bibiliya ngo kigiye gusenga ngo wa Mungu mwiza. Uwo muntu ayoboka Imana akaba umunyamacakubiri akaba umugome umunyenzigo umunyeshari. Nukuri ko Imana jewe muvuga ngo ntabwo nzi Imana bamwe muntuka ni jewe nzoja mu ijuru kuko jewe singira ishari singira ngono singira inziko ndabizi yuko bihuma jewe mba ndimo nihumira jewe. Ico mucumve neza jewe mba ndimo wese wombwira ngo ari Kongo inzigo ngo ari Kongo wavuze aba ari Kongo bariba ngo bari inzigira huma. Ikintu jewe mbiba ndavyemerije na kwijana yuko arico nzosarura. Jese nemera ivyo vya Yesu bimwe by'ubirofa mwemera vy'Imana by'ubirofa mwemera je ndemera karima. Jewe ndemera karima ni kuvuga ngo ni ikintu ushobora gukora kikakugarukira ico biba kabari cusarura. Jewe ndacemera niyo myemerere yanje yuzuye. Ikabanze nwera amaso hanyuma guko nababwire. Munyumve niyo myemerere yanje yuzuye. Jewe ndemera ko ico ukora ntuva mu isi utaracishura. Niyo myemerere yanje. Pana mwijuru ku munsi w'imperuka je ntabyo ku munsi w'imperuka hano hapa ngo nimba ari mariba hapa numvise ari umuntu berengeze ko ngo nimba ari mariba namazo mu giswahili ngene bavuga ngo igisubizo nahanyene ku isi apana handi ngaha ku isi. Na uyu ndanovye murabize yuko ari umunyakajagari ngaho w'indambi w'inzigo yitero mu Pentecote. Nabanyanditse bino bintu hano aravuga ngo ubwo ngo simbizi wasema vumbi ngazohava aronka inguvu zo guhagarika kigingi. Nivyagombye kuvuga ni kuvuga ngo bo barabizi yuko bagomba guhagarika nde kigingire komedi. Mumbwire ikibi kigingire komedi mwebwe ari abakorera. Mumbwire iki kirofa ngo rindanovye kirabizi reka je ndababwira ahubwo reka je ndababwira mu bintu byumvikana uko mu Burundi baracabikora. Mugabo mu Rwanda ntabwo ari bose banyarwanda muri hano mu nyumve kubera ubuyobozi bwanyu bw'u Rwanda buramaze kumva ibintu byinshi byiza. Kubera ubuyobozi bwanyu bw'u Rwanda bwacu naje mushiremo cyenda kundi ibintu byiza mushiremo ntimunkuremo genda kundi ibintu byiza. Ivyo mwitwaza ngo president ngo ni president wanyu wenyene je naje ndimwo mwemwe nyine umuntu ariko akora ibintu byiza ni mwemwe nyine mugomba kumwitwarira naje ndimwe mushiremo president wacu na wene. Umuntu mwiza wese umuntu mwiza atanga inigisho nziza njya ku ruhande rwiwe si wiwanyu wenyene naje ndimwo mushiremo. Banyarwanda mushiremo Paul Kagame ni president wacu sivyo none mutitwaza ngo urumva wewe nguru umurundi wati umuntu mwiza akora ibintu byiza ukamigiraho none uwo muntu ntaba ari umuntu wiwanje twagiye. So now bimwe mu bantu
ibi bintu by'ivangura vyagiye mu mutwe biyitirira ngo umenga navuga ko ngo biyitirira abahutu cyane cyane Burundi na mu Rwanda ho mwana byumvise bagifise ku kantu n'abantu b'abagome n'abantu b'abanyeshari abanyenzigo abanyendampi iyo uteye imbere bagomba kugukinyiza murabona ibintu yanditse hano ngo ntuze ngo muri Amerika ngo Edison n'amarinde ngo koko ngo se mavubi ngazoshobora ngo kuzimya ngo hano uyu ngo kigingi ni kibi yakoreye abarundi mumbwire andika muri comment andika muri comment gusa urugwase mudiringi gwase muvyiringi nyene ngaho nimbari sema vyandi yamari sema byinumba ntumbaze ngaho niko gwajiga nguruma ngo kigingi ngo agenda mu Rwanda ngo wagenda ngo muri Canada babarusha ubwenge kubera ubuhimbiri bwanyu we wa muri umuhimbiri ugenda usukamera iby'abantu imirima ya perezida bwimusumeno imirima ya perezida tubodu tukugwa hano ntuzawewe kigingi ivyarimo arabizi arimo aronderera ubuzima umuryango wiwe ntabatuse ntawarengareje ntawabesheye arimo akora ivye muga bya bijuju burimo bisa ngaho ngo bimuzimye raba yo bababwira igice kirimo bijuju byinshi ikino kijuju nico kigaruka ngo kigomba kuvugira ngo perezida ngo irimo ya perezida bino birofa ibijinga mu mutwe harimo imisiba imiserebani mu mutwe harimo isaza amasazi na cyakindi nimbari foye gise ntumbaza cyakirofa kuri TikTok namambana ngaho kintaginga birimo bivuga birofa mumbwire ikibi kigingi hano yakoze mbwa naho ntuze yanditse Edison yanditse ngo koko ngo se ngo muvyindi ngo azoshobora ngo kuzimya ngo kigingi amuzimya what ubujuju bwabitwa bahutu mumve neza ndabivuze bino bintu by'ubuhutu n'ubutusi kuko i Burundi bakivyitwaza na mu Rwanda ndamaze kubona yuko mukorera hamwe bitandukanye n'ibyo mu Burundi biratandukanye gose cyane ndamaze kubibona mukorera hamwe mwebwe mu Burundi ni kuvuga ngo kino kintu cyahutututsi iyo wewe ucakiriye ukagomba kugikoresha nabi kirafata magabigombye kugikoresha neza nahene kirafata sindiko muri komanya neza je iwanje tutsi ntabutwa ntaki iwanje mana yanje je nivyo bintu sinzi niyo biva kuko nakundanye na bose yaba umutwa narakundanye nawe yaba ngo witwa ngo mututsi narakundanye nawe yaba umwitwa ngo muhutu narakundanye nawe bose bambereye beza uko bose nabantu we n'ubaruta we n'ubaruta ubarushikiwe bose twaragendanye harabambereye beza harabambereye babi abo bambereye babi ni kugatwe kabo abo bambereye beza ni kugatwe kabo muga iyo wihaye titre y'ivangura uca wishira mu kagwi kamwe ugacucika umuntu mubi niyo mpamvu mvuga ngo bana ngo bise bamwe ngo nabahutu bisiza muri ako kagwi bishamo iyo ngenga bitekerezo mu mutwe ngo bamuzimye mumbwire kibise kigingi hano yakoze mundaburenga mwabibonye hano yabyanditse hano ngo bamuzimye gusibo ubona bugena ngo otugiye kwa perezida bose abantu ngo bazimye nta kibi yamukoreye bisubira ngo nabo barabiza hanyuma ikindi cyanyuma ngomba kurangirizaho ndabereke kino kintu cyanyuma ndakirangirizaho sivyo ndabereke kino kintu hano kuri magazine jimbere ni kinyamakuru kiri mu Burundi kandi nanje nabitohoje sanga nivyo iki kinyamakuru bita magazine jimbere cyanditse kivuga ngo imiliyaridi z'amarundi 105 zahawe imigambi ya Patalebi na Padase ijejwe kugwiza umwimbu zaheze atabikogwa biboneka bikozwe n'ivyakozwe byinshi muri vyo vyakozwe nabi haheza amasaha 13 bapostinze imiliyaridi 103 bijinga imiliyaridi 103 zirasose mu Burundi miliyaridi izimbwa ngo nizasema vumbi ubu ngo ni bwa musumeno ari kurekereza rukonda ngo bigukamera ngo ibya perezida izimbwa ntabwo zuza kuvugira n'abarundi miliyaridi 105 ziragiye ngo fye ntibazozagiye zagiye
abasuma b'igihugu bayivye ngo babikoze ngo batere imbere yagiye bayivye mugama impamvu nasema ntuze president w'u Rwanda Paul Kagame hano mubona ntabwo Paul Kagame president y'u Rwanda yakwemera yuko hariho umuhimbiri yahomvya u Rwanda ntabwo president w'u Rwanda Paul Kagame yakwemera ko hariho umuhimbiri anyuruza amafaranga y'igihugu yakubamba ku musaraba nka Yesu kiretse mwebwe injiji nimwe mutagomba kuvuga ibi ndiko ndavuga hano izimbwa za semudiringi bwane ngo buvugira ngo president yimihimbiri nta nubwo yoza ngo ivuga iti aya mafaranga yagiye he mugangeze ngo batuza ngo bagwane n'u Rwanda burabarenze besile burabarenze ivyo no wankuru kwavu aremera ko gwiruka rurabarenze miliyaridi 105 zagiye bwirizimbwa zivuga ngo aya mafaranga yagiye miliyaridi 105 zagiye ngisi mbe ivyo byaheze oya ntabwo byaheze ejo hahise ejo ico bita obuha yanyuruje imiliyoni 444 ejo ebuha ikigo cha ebuha cyanyuruje imiliyoni 444 imihimbiri yasema vumbiri kitavuga nibicucu ngaho bibaje inyuma gusa bitazi gukurikirana ibintu by'igihugu amafaranga yose yaribwe ngaho ivyo wagera mu Rwanda ukabikora imiliyaridi 105 imiliyoni 444 bitarenze n'ukwezi kumwe yose aragiye abari urengero yose aragiye chimamande yangi gihugu muragapfuko nyene mwabicucumwe muragapfuko nyene mugabe cyo muzoza ngurumva ngo Kagame ngo yanku Burundi ngo Kagame ngo ni kibazo muragapfuko ikibazo si Kagame ikibazo nivyo bisuma mege mwirekeramwo bikibu Burundi mugangaritsa amavya ngaho mugabe cyo muzoza ngo Rwanda murabasaze mu mutwe u Rwanda baza kubukoramwe buno burofa bukemera mugamwe yege babakoramwe buno burofa bukemera miliyaridi 109 ziragiye miliyoni 444 ziragiye bubanza miliyoni 900 ziragiye ku bijyanye n'ivyo umuyaga nkuba imiliyoni 50 miliyaridi 51 ziragiye mwaragize watugoma ngo igihugu ngo giteye imbere ngwe nguranka igihugu muragapfuko nyene kuko muri njiji muzopfa muri njiji mugarindire jo kase mu vyindi ngaho ka musomero na vyavyinyo ngaho bigangaye mu kanwa wamenga n'intete z'ibigori zibirimo imurima ya perezida bariko bambura Burundi niyo mpamvu ubona Burundi atahantu tugera kuko bo ni gusenyana cyane mu bisaba hutu uko nyene gusenyana ndavuga bo mu Burundi sivuga bo mu Rwanda kuko mu Rwanda mwese mumva ibintu vyumvikana gusenyana ivyo kubaza ngo amafaranga agiyehe umushahara wagiyehe ibi vyagiyehe ntibagiza gusenyana niyo mpamvu bari hano biriko bivuga ngo bisenye kigingi ngo kubera ikibamita ngo n'umututsi mwarabyumvise cugano no mugobanza kwigarukana se mudiringa ari mavuga ngo yagiye ngo mu Rwanda ngo atumirwa mu Rwanda ngo atumirwa muri Canada niko kuvuga ngo hano kigingi wewe ari muri busy n'ubuzima bwiwe ari muri busy no gushaka amafaranga ari muri busy no gukoresha impano Imana yamuhaye ngo yironkera amafaranga iyi mihimbiri nayo irimo igomba kumugwanya ngo imuzimye ndabira ngaho se mu vyindi na Edison bya birofa ngibi ngo mbega azoshobora kuzimya ngo kigingi ikosa yakoze n'icyaha mu ndabure mwarangize ngo bazotera imbere iyi mihimbiri irasara bidoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere none je ndigera ndababwira ko biraya bizimvye ndigera ndababwira ko biharage bizimvye kandi ndabifise cenja muri stock wanje ariko hari uvuga akavuga ibiboneka nayo umuntu avuga ati essence yakenye ukagenda ukabona ko imirongo bantu none ugende mu yizane none ntiri haje Nece nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute